ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru avugwa kuri uno munsi nayagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Herekanywe kuri uno wa gatandatu umuntu yavuga ko yanyurujwe kugira umuryango wiwe utanga amafaranga. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano akaba asaba abantu bose babuze ababo kwimenyesha inzego zibijejwe. Umuhinga mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara nawe haza kudusigurira ingene ukwemanga uruhare umuntu yagize mu mabi atandukanye muri kahise bimufasha kumuruhurira ku mutima. Nayo igihugu ca Afrika y'Epfo cahagarikiwe ingendo z'indege bikavuga ko vyaturutse ko muri ico gihugu habonetse umugera mushasha wa corona, bivugwa ko wandukira cyane. Mukanya nido ryano makuru sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa. Abanyeshure barenga amajana 5 muri bo harimwo abigeme 38 nibo bakoze ikibazo cyo kwinjira mu ntwazangabo ku rwego rw'igihugu umugwi ugira wa 51. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi asigura ko ku kigo ca kaminuza ya gisirikare Isanganiro mu mfunyafunyo y'igifaransa hakoreye abanyeshure bashika kuri 40, muri bo abakobwa ngo ni 3. Ico kibazo rero gihabwa imisore n'inkumi bafise hagati y'imyaka 18 na 25 bamenye ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza za leta. Abashoboye kwiyandikisha bangana amajana 538 mu gihugu cyose. Muri abo amajana 538 hakaba harimwo abigeme 38. Aha turi kuri Isanganiro ni hamwe mu bibanza 18 bariko barakoreramwo ubu. Aha naho akaba hakoreye abashika 41, muri abo 41 akaba harimwo abigeme 5. Ico kibazo kigizwe n'ivyigwa bitatu, harimwo ibiharuro, igifaransa n'icongereza. Iki kibazo ariko giheze bazokora ikibazo cyo kwinonora imitsi kugira bashobore kuraba ko bafise ubuhinga bushobora gutuma bakigwa mu kigo ca Isanganiro. Uko rero bizobandanya nuko itariki 7 hazoba kwerekana amanota kugira ngo abafise ico babaza bakibaze. Hanyuma uwo munsi nyene hazokogwa ikibazo cyo kwinonora imitsi. Itariki 11 hazoboneka intonde z'abakoze ikibazo zerekana abamenye, ariko urutonde rw'abazoba batowe mu bandi kugira ngo baje muri Isanganiro ruzoboneka itariki 16. Ivyo biheze itariki 20 bazoca babatora babakure mu ntara babazane mu kigo ca Isanganiro. Niho rero bazoca babagirira ibipimo byo kwa muganga kugira barabe ko bafise amagara meza, hanyuma babe baronse uburenganzira bwo gutangura ivyigwa nyizina. No kuvuga ko muri abo majana 538 harimo ubwoko bwose, ariko ico twobamenyesha nuko ubwoko bw'abatwa atabenshi bashoboye kuboneka, habonetse umwe gusa mu ntara ya Makamba. Abandi bose basigaye n'abahutu n'abatutsi. Mu gisata cy'umutekano naho ngo harabaho abantu babesha ko banyurujwe kubera inyungu zabo. Vyashikijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano kuri wa gatandatu. Kurikira akaba yerekanye umwe mu bavuga ko bari banyurujwe kugira umuryango utanga amafaranga. Akaba yasavye abantu babura babo muri ubwo buryo kubo bimenyesha inzego zibijejwe. Kurashobora kuba kubukuri cyangwa ugasanga mbere hari n'ababikina ku nyungu izi cankwe zitandukanye. Akararoro n'uyu muntu duhejeje kubereka yari inyoruje, yarabikinye, arandikira ubutumwa umupfasoni wiwe amubwira yuko yanyurujwe n'abantu watazi naho bamujanye ngo bamfunze igitambara mu maso ngo atahazi. Uwo mupfasoni rero wiwe yabikoze neza, bimwe twama turarikira abantu, yaciye yitura inzego zijejwe gutohoza. Izo nzego zijejwe gutohoza zaciye zikoresha ubuhinga bwo gutohoza, ziratinda zisanga ziratora uyu mugabo
yari yigize ko yanyurujwe. Hanyuma rero amaze gufatwa ntiyanabihakanye, yaravyemeje ko ari uko nyene vyari vyagenze. Aha rero ibi tubibabwiye kugira tubereke ko iyo abantu bavuze ngo hari abantu banyurujwe, ngo hari abantu banyurujwa, hashobora kuba ibintu vyinshi cyane. Hari ibintu vyinshi bishobora gutuma umuntu abura. Hari n'igihe usanga uwo yabuze yagiye mu bindi, ivyo yagiyemwo ntarinde gusezera, ahubwo akanabihisha abantu canke akanabesha ivy'ukuri agiyemwo. Ico rero twosaba no kwibutsa ko twama twabivuze abarundi bose umutima nuko hagize umuntu abura wiwe, hagize umuntu abura mu kibano, dusaba benewe canke abo baba babonye ko yabuze buca bitura inzego z'igihugu zijejwe gukora amatohoza. Turabandanya nano makuru twabateguriye gukwemanga uruhara rw'umuntu mu mabi canke ubwicanyi buba bwarabaye muri kahise ngo birafasha kuwa bikoze aremuruka mu mutima. Jean Bosco Harerimana, umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'ubutungane bunywanisha, avuga yuko abahakana ivyo bakoze aba arababa bashaka kwishusho yabo idatosekara. Bisigura kuja ahabona ukavuga ivyo wakoze, ishengero rikoranye bene umurango babona abo wabikoreye mbere iyo bakiriho baje bakumva ingene uwabo yanyurujwe, ingene yishwe, ukabivuga mwido nido ku buryo umuntu yabuze uwiwe amenya ido nido ingene vyagenze. Bwa mbere kwemanga ivyo wakoze nugukira, kuko biranditswe biranavugwa abakoze ivyaha vy'agahomerabunwa birabaremera, yiga akamera nk'abandi, akambara akabegwa, agasokoza akabegwa, agateramana n'abandi. Mugabo iyo ari wenyene, hamwe ari ukwa wenyene, avyibutse bimuciye mu mutwe, akaruha, agahwera, akagorwa. Ica kabiri nugukiza abo yabikoreye. Kubakiza nuko les victimes baba bararindiriye kenshi imyaka n'imyaka. Hariho n'ubatabara abataremera yuko ababo bashengeye batazosubira kubabona. Rero ivyo iyo bamenye uko kuri, hanyuma bakongera bakamenya ingene vyagenze nido nido, biraheza bikabafasha kububaka bagakira, kuko baba bamenye ukuri kuwabo. Hanyuma bigaheza bigafasha yuko ivyo umuntu yakoze bibi vyiwe ku giti ciwe, umuntu naka, atari ubwoko naka, atari intara naka. Itegeko rikingira les témoins et les victimes mu mugwi ukuri n'ukurekuriranira barabiteguye uri kuraraba integuro yabo nukudashira inguvu nyinshi ku butungane, ahubwo bagashira inguvu nyinshi ku kunywana. Rero mu Burundi kubera tutarahagera ngo turabe ingene babigenza, ndaheza nkafatira akarorero ku handi ingene vyagenze. Baraheza bakavuga bati umuntu azokwemera kuvuga ukuri kose ataco asize inyuma, baraheza bagasaba ikigongwe. Muri Afrika y'Epfo aho guhanirwa icaha wakoze kigaca kiguhanagurwako kubera wemeye kuvuga ku mugaragaro ivyo wakoze. Aho ni muri Afrika y'Epfo, mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ni naco catumye umugwi ukunywana n'ukurekuranira muri Afrika y'Epfo uba igitangaza kw'isi. Mu gisata c'amagara y'abantu naho, umugwayi wa cancer y'agahimba bita prostate ngo arashobora kuyigendana ariko atakimenyetso na kimwe afise. Vyavugiwe mu ruganda rw'abahinga kuri wa gatanu, aho bariko basigura ibijanye n'iyo ndwara. Imwe mu ntambamyi mu kuvura iyo ndwara nuko ngo mu Burundi hari gusa abaganga 5 banonosoye ibijanye n'ibihimba vy'irondoka hamwe n'amafyigo. Ingwara iba mu bice bine. Umuntu yayigwaye akiri mu bice bibiri vya mbere nta kimenyetso na kimwe abafise.
umuntu atangwa kugira ibimenyetso iyo ageze mu bice bibiri vya kabiri, mu bice bibiri vya nyuma no kuvuga ingwara iba yamaze gukura. Ivyo bimenyetso navyo kenshi ni ibimenyetso bijanye n'ivy'umwanda mutoya, ni kuvuga umuntu aravyuka kenshi, umuntu yabishase kuja ku mwanda mutoya ntase amafire akagabanuka, ntashobore kwihangana. Umuntu yagiye kwituma umwanda mutoya naho yagiye anyaruka ashitseyo akagerageza akaza dukeya canke bikanka gose, yahejeje naho nyene akumva yuko yoguma asubirayo umwanya guma agenda kenshi. N'ibimenyetso nk'ivyo aho irumva inzego zibiri za nyuma, mugabo harabo dushobora turonka yamaze kubasanzara mu mubiri. Akenshi bavuna amagufa yotiga umugongo, amagufa yo mu biyunguyungu, canke ikaja mu mahaha, canke ikazibira uturingoti dutwara amaraso, canke dutwara ibindi vyangombwa vyo mu mubiri, ugasanga umuntu aravyimbye amaguru, canke naho akonda, umuntu akonda ntiyamenye icyo bivuyeko. N'ibimenyetso byinshi, nta kimenyetso rero c'ukuri umuntu babwira ngo umuntu abona umuntu afise ikimenyetso azogwaye kanseri ya prostate, nta kihari. Kandi byinshi burahari hano muri kino gihugu, bivanye n'umuntu imyaka aba afise n'izindi ngwara bagendana. Uburyo bwo kubavura harabo tubandana dukurikiranira hafi atamiti tubahaye, harabo tugira ama operation, harabo duha imiti bivanye n'urugero bagezeko. Mugabo uburyo bwinshi bwo kuvura iyo ngwara ngaha mu Burundi burahari, nta kamaro ko gufata indege ngo ugiye hanze. Umuntu wese ahageze ubwo bageze ko gose ngaha mu Burundi ubuye turafise ico twoshobora kumufasha kugira ngo iyo ngwara yiwe ikiri ku rugero rutoya ayikire burundu, imaze kumusanzara namwe naho ihagararira aho igeze abarabayeho. Hano makuru tuyarangirize mu gihugu ca Afrika y'Epfo cahagarikiwe ingendo n'ibindi bihugu, ingendo z'indege kubera ko habonetse ubwoko bushasha bwa corona muri ico gihugu. Bikavugwa yuko n'ibindi bihugu bitanu bibanye vya Afrika y'Epfo navyo nyene vyafatiwe ingingo nk'izo. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Oda Ndayishimiye. C'est devenu une réaction presque automatique. Vyari bisigaye ari bisanzwe mu gihe haje ubwoko bushasha bwa corona, ihagarikwa ry'indege. Ibihugu vyinshi bishira ubu Afrika y'ubumanuko mw'ibara ritukura. Ingendo z'indege zija mu bihugu indwi zarahagaritswe. Abafata ingendo bakaba bose batabihurizako, bavuga ko naho corona atari yo gufata minenegwe, ubwoko bwayo bushasha budasiba kuvuka, bakibaza nimba bazoguma bugara vyose uko bibaye. Inyishu ego ku bihugu bimwe bimwe harimwo n'ivy'ubumwe bwa Buraya bidashaka kwigereza ko ubwo bwoko bushasha bwataziriwe Omicron ngo buguma buhindagurika. Ku bashakashatsi bamwe bamwe ngo yoshobora kuba yandukira cane. Afrika y'Epfo yivuga ko hakiri kare kugira hamenyekana ingaruka z'ubwo bwoko bushasha bwa corona. Bavuga ko ingingo zafashwe n'ibihugu bimwe bimwe harimwo guhagarika ingendo z'indege zitandukanye n'amategeko yishira hamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu OMS. Hari ubwo ubu rero bw'abagiye kwandura corona ku bwinshi hamwe n'ubukene bugiye kuba ndanse. Mu mwaka uheze ukwiyugaranira mu ngo bivuye kuri corona vyarongereje ubushomeri n'ubukene, byongereza igitigiri c'abantu basugerejwe n'inzara. Arakoze mugenzanje Oda Ndayishimiye, bakoze n'abandi bafashije kugira hano makuru mushobore kuyakurikira. Mwakoze namwebwe mwese mwadukurikiye. Twibaze ko mubandanya munezerwa n'ibiganiro bica kuri television Isanganiro.